Hallelujah. Amen. I appreciate your love. Ndishimiye urukundo rwanyu. Sinari navyiteze kameme. Mu gitondo kare mweruka kandi ngaha kunyakira iminsi mike. Iki ni ikimenyetso yuko mutandambiwe. Bino bintu bituma munyibutsa kugaruka n'ingoga kuko ubona haswe kumara amezi atatu. Ndabaryoherewe rero. Kristo Yesu abagirire neza. I just say I appreciate your love. Gusa numva ko atakiri novuga. J'apprécie votre amour. Tuko ngani kuri aeroport, si muri ville. Bisaba imodoka kwiorganiza, kugira ivyo uheba. Merci pour votre amour. Que Dieu vous bénisse. Ni kimenyetso cyuko nkorera abantu bukuri. Amen. Thank you. Imana bagirire neza. Ibyiza yampaye ngo bikorere abantu muri Tanzania, bibakorere mu byo Fawcett. Murakoze cyane. Thank you. Amahoro umukozi w'Imana. Namahoro cyane. Urugendo rwagenze gute? Urugendo rwari rwiza cyane. Kristo n'ukuri yatubereye umwami, birarenze ibyo twavuga. Muri rusangi byagenze gute? Muri rusangi runo rugendo urazi ko rukurikiranye n'urundi rugendo duherutsemo Malawi. Uyu mama twahuriye Malawi no mu apostle afise ishengero ryitwa Sinai Prophetic Ministry for All Nations. Twahuriye Malawi hama ko kuri je n'abantu baganira ndamusangamo ubuntu by'Imana burenze. Nibuka ko twagize umwanya mwisho gusenga, burya hari igihe dusenga nitumenye n'icyo twasengeye. Tugize umwanya ukuyo gusenga, okay, turataha tugeze ngaguma dukomunika, je n'ujya mukozi w'Imana Apostle Simon tori kumwe. Mu nyuma bibangombwa ko tujya gukora igikorane Dodoma. Acayinga ko twobandanya tugakora ikindi gikorane Dar es Salaam. Rero tumaze iminsi shika kuri 13 bisigura ngo twakoze mu ndwi iheze ibikorane c'imisine Dodoma, dukora kandi mu gikorane c'imisine Dar es Salaam. Kwabaye gukora no kuryohererwa ivyo Imana ishoboye gukora. Muri rusange tumva ko byagenze neza. Mbega mu Burundi ho ni muzokoreraho? Turaje kugira ngo tubandanye dukora kuko n'ubundi niho muhira. Bisanzwe bizi ko turongoye ishengero riri mu gihugu cy'u Burundi, ariko abantu barumvise kuva kera yuko ikanguro rizoba ku isi yose, kandi bavuze ko iryo kanguro rizoturuka mu Burundi, yuko abarundi bazotwara ubutumwa bwiza partout, yuko abarundi bazovuga ubutumwa bwiza ku isi yose. Cyane baza ko ivyo tuko turakora ari gutera intambwe ku vy'Imana yavuze kugira ngo ukuri kwavuzwe guseruke. Yes, ico ni kimwe. Ikindi nuko kiretse kuja hanze, turazi ko dukurikirana n'abantu benshi cyane bari hanze biciye ku marezo sociaux. Kubera ayo marezo sociaux hari igihe usanga abantu bava hanze baza tukumva ngo n'abantu 10 bavuye muri Amerika baje ngo tubonane, abantu 9. Igihe twari Malawi twari tugiye kwiga ukuntu twotegura ico bita IVP International Visitors kugira ngo bajye ahantu hako bazande desordre ateguye igikorane bazire rimwe umuntu bikunde ko abakira, kuko birumvikana ko umuntu agutelefona ngo mvuye Belgique naje kukurondera asubiye inyuma atakubonye kubera iki ni waruri muri iyo programme nawe wacu ufata urundi rugendo. Ariko tugiye gutangura kandi gukora izo programme kiretse ko bizofasha abantu gufashwa, ariko kandi ni indi nzira nziza yo guhakaza abantu mu gihugu cacu na burya byaratanguye abantu benshi baraza bagafashwa. Yes, nk'abemera Kristo navuga mu Burundi bazokunguka iki? Abemera Kristo ico bunguka ca mbere nuko babizi abankurikirana nuko ubutumwa ndababwira buri munsi ari ubutumwa bubamenyesha ukuri kw'Imana, ubutumwa bubagarura ku Mana, ubutumwa bubagarurira ivyizigiro. Ico bazobandanya bunguka nuko Kristo igihe ariko aravugwa mu gihugu urimo ukaba uri kurabona n'ibikorwa ariko arakora, nuba gusa ukivuga ngo Imana ya Aburahamu uvuga ngo yego Imana ya Aburahamu niyo Mana ya Prophet of Jesus Joshua. Inyungu ni nyinshi iyi Imana iri muri movement, Imana iri kwirakora kandi Imana ubwayo bijyorererwa gukorera abantu, kuko iyo abantu bakorewe bamenya kubo bakurikiye atari goyigoyi. Yego Uburundi nabwo nyene buzokunguka iki? Burundi buzokunguka vyinshi. Icya mbere iyo turiko turasenga dusengera abantu bari mu gihugu. Icya kabiri iyo turiko turigisha abantu
bakava mu rumogi abagaye urumogi iyo tuko turigisha abakobwa bakava mu busambanyi imiryango ibiri irunguka kuko igihugu kigizwe n'imiryango imiryango iri kwiramererwa neza n'ubutabazi iyo tuko turigisha abagabo bagahinduka abadamu bagahinduka ico ni cambere abantu baratabagwa ica kabiri iyo tuko turavugira ubutumwa muri kino gihugu abadukurikirana kuri rezo sosio bagira igicapo gitandukanye n'amakuru atariyo kuko umuntu aho utari wibaza ko atakiriyo ko ari igihe dushika kuri aeroport ngakubwira ngo buryo Burundi ari umuntu ukaca yibaza gute baza ko ari umuntu kandi twuzuye twese tugiye igihe babonye amakoraniro kuri live dukora igihe babonye bijya bikorwa icambere yo n'inyungu ku gihugu ica kabiri urazi byari barabonye ndiko ndatanga profesi ku mushinwa atazi kirundi yaciye atangura kurondera document agomba kuza mu Burundi ejo nariko nigisha ntanga profesi ku mupakistane yanditse kwa gwaye ndamubwira amakuru yose ndamubwira n'uyu wabo barashe aca avuga ngo nakene kuza mu Burundi byari nariko mvugana n'umuntu mbona n'umuhinde none ndamubwira avuga ko agomba kuza mu Burundi n'abantu bategeza gusa gutahura yuko iyo Imana izanye movement igira inyungu nyinshi cyane mu gihugu no ku banyagihugu kiretse ivyo turazi ko Prophet Joshua umuhisi yari umwe mu bantu batuma Nigeria igenderwa cyane burya 60% y'abantu bagendera Nigeria babagiye kuraba Prophet Joshua hariyo umuprofeti to Prophet Shepard Bushiri duheruka iwe Malawi South Africa no yakorera bamugariye Malawi ministere ya tourisme ivuga ngo tourisme yongerekanye a 40% just a man kubera iki umuntu arahaguruka abantu barakeneye Imana burya n'umumatanyote w'Imana kandi aho uyibonye urayirondera nawe ujya abavyeyi bacu n'abasogokuru bacu bari bakeneye ubutabazi bwo mu isi y'imwemu ku buryo babonye n'umufumo akomeye baramurondera arakanure babonye Imana ibikora akoresha umuntu bikomeye baramurondera rero ico ni ikintu gituma abantu benshi baza kandi ndazi ko igezwa two turategura ije IVP abantu benshi bazotangazwa n'ibizoba kuko ubonye n'abantu bavuga ko bagomba kuza ni benshi cyane ni nyungu ariko igikuru rero si ico igikuru nuko abantu bagaruka ku Mana kuko iyo abantu bamenye Imana yabo iyo abantu bamaze kuba Imana yabo bikurikirana uko ari amahoro kuko amahoro ya mbere yera mu mutima iyo paranganye mu mutima ibikurikira bari vumbi tumenyereye baza nga mu Burundi kugira ibikorane ariko no munsi turaronse umurundi aduserukira navuga mu bihugu nuvuga bibindi bibanye bega bisunze kugira ngo baguhamagare bisunze kubona Imana kuko igihe tubatumiye abari hanze tuba tubonye ivy'Imana ibakoresha bosa samabanga biraboneka Imana irankoresha kubw'ubuntu bwayo intahe ziri clair abantu baravuga bakazana ibipapuro bakize kansere abantu baravuga bakazana bakavuga ko babohotse dukora ibikorwa bya deliverance biboneka biri clair bari bakeneye ico kugira ngo bafashwe nabo nyine kuri ubwo buntu kuko Imana itanga ubuntu kugira ngo bukorere abantu bose ico ni kimwe cya kabiri nuko abumviriza inyigisho zanje umuntu ntiyivuga abumviriza inyigisho bavuga ko hari ubwenge bufasha abantu naganatsinda iryo shengero mvuyemo hageze aho dusezera bararira bose twari kumwe na Apostle Simon we yatashe yasubiye Dodoma je nshanza gufata indege bararira bose ngo bamubabwira umuapotre wabo ngo fata passport zabo zihishe tubagumane muri Tanzania tagira no dufise ibikorwa mu Burundi kandi niyo twamagariye gukora ibikorwa donc niyo base tuzosubira kubagendera deja ubonyene tukiringa bariko barifuza ibindi bikorane sivyo gusa murabona covid igiye yaje niwe yahagaritse ibikorane wisanzwe kuko igihe corona itaraza twagomba kujya gukora ibikorane muri Hollande muri Amerika igihe kirageze aho ivuga butumwa rishikira abantu urazi kandi ubuntu twagiriwe twebwe igihe ca covid naho igihe ca covid utashoboye kuvoyaja igihe ca corona twagiriwe ubuntu bwo kubandanya dusenga burya ibirivuga ngo uko iminsi bandanye bamibi aba ariko mukoranira hamwe bisukira ngo uko twabandanije dusenga twabanije twakira ni byiza rero ko byo twakiri tubifashisha abantu mbega ugiye kuraba nikiye mwashoboye kwiga muri cyo gihugu mwagiyemo tugerageje kuraba amashengero mu Burundi canke n'ibiteramo bibera muri iki gihugu cyacu nibera muri byo bindi bihugu nisheki mwizi hanini burya iyo ujabutse uba wize nibuka ko nabyeba nigiye kimwe ugize gusa ibirometero birebire umutwe wawe ubumaze kujabuka ahantu umutwe umaze kumvira byinshi kimwe mu byo twungutse turyoherwa buri munsi kubona ama organisation y'abantu turyoherwa buri munsi kubona ukuntu abantu bategura neza ivyabo no bwatura bitegura neza ariko iyo usohotse urunguka ariko kandi kiretse ivyo urazi turasenga dusengera igihugu nibukigende muri Ethiopia uravye amabarabara uca wumva ko atakindi wovuga ni wovuga ngo Ethiopia ni nziza uca uvuga ngo mana barankizi ndazikeneye wacu mu izina rya Yesu so igihe cyose ubonye ikintu bibiri ivuga ngo ikintu cyose ubonesha amaso ndakiguhaye bisigura ngo nimba bibiri ivuga ko ico tubonesha amaso tugihawe turi turabarundi barabara sindazikeneye mu nzu yanje ariko ndazikeneye mu gihugu canje aeroport ya Ethiopia sindakeneye mu nzu yanje ndekeneye mu gihugu canje ndayiravye nk'umurundi nkayibona cha wumva ko naca natura yukwiza kandi vuba tuzo
bazobibona kuko Kristo no mwizigirwa. Niki cyatumirira abarundi muri rusange? Ico ntumiriye ko abarundi muri rusange ni kimwe urukundo tubandanye dukundana hama ikindi gusenga Imana burya sinzi ko mubizi mu Burundi tuma gihugu abantu bakunda Imana ari byo ujabuka ahantu ukabona uko babaye ukavuga kameme hariyo difference turimo tufise igihugu ciza izo kwanda bivuga urazi iyo umuntu utaragisohokamo ubona ko ibintu byose bizimvye urashobora gusohoka ngaho ugashika ngaho ku mupaka wa Tanzania ukajusaga igitoro kigugwa fuade y'igitoro ugura ngaho Bujumbura ni double turabibonye igihe twaciye hajya urashobora gushika hanze ukabona ukuntu abantu babaye ukavuga Mana ndagushimiye cyane kubwo Burundi rero dukomeze kuvyiza dufise twirinde ibibi tudakeneye amatubeho mu Mana yacu. Mu bisanzwe dufite umuririmbyi umwe mu ba legenda bari muri Afrika mu gihugu cya Amerika yavuze ati iyo ndi mu ndege ndakunda guhezagirwa n'umurongo wa Bibiliya kandi nkakunda gusenga iyo ndi mu ndege bega mwebwe guti ndi mu ndege aho ndi hose ndiga nariko ndaniyumvira ndiko ndaza ndavuga mu mihamagaro yose umuhamagaro wo kuba umuvugishwa ni umuhamagaro usaba sensibility te ubwoba kuko bigusaba gutega ugutwi Imana mu buzima bwanje abantu basanzwe babizi ko nkunda gusenga no gusoma ijambo ry'Imana iyo ndi mu ndege rero nakini bandiko ndakora ndiko soma Bible icya kabiri bandiko ndasenga nakavuze reka ndakababwire kubera ko arakajyokeza ko kavuga iyi si tubayemwo iyi mubona nga duhonyoye twese turemeza yuko ari ibitabonwa n'abatavyemera baremera ko bino bintu tubona no munsi bishobora kuba vyaturutse ahantu kanaka bamwe bavuga ko atamana iriyo ariko tubwe tuvuga ko Imana iriho reka tubivuge abandi nabo bamumva ngo shetani arantera ariko shetani nibazi no wariwe nakorera iyi si mubona iyi si yose igizwe n'amajuru atatu iyi si imwe ijuru rya mbere na ubona kugeza ugarukira burya hajya ijuru y'ibicu ayinde gica ari indi espace nini cyane usiga ngo hajya sikure cyane niyo espace iracari mu parti y'ijuru rya mbere ariko kandi naho ubona gutya ari indi espace nini cyane Apollo ishobora gushikako iyo espace yose bayita ijuru rya mbere hama hejuru y'iryo juru ari ijuru rya kabiri aho rero na hantu igihe Daniel yasenze abamarayika umarayika amanutse arazibigwa kuzana inyishu ngaha ku isi niryo juru rya kabiri niho haba abadayimoni niho haba kuzimu hama hejuru y'iryo ari ijuru rya gatatu aho Imana iba igihe ndi hejuru ndasenga ndavuga Mana ndagushimiye ndasenze ko ndi ngaha muri kino gicu ndatuye umuriro wawe abadayimoni nibaza nibamanuke ngo bashike hari nibamanuka naho bagire confusion nibashikira abo barondera hama ikindi ndabwira Mana abamarayika nibaza bashike so isi imwe mu rero iragutse cyane nk'umuntu rero namanimba buri munsi ndondera buri munsi ntahura buri munsi ivyi si imwe mu iri n'inyigisho ntanga buri munsi nizo mwisi imwe mu I just enjoy to pray iyo ndi hejuru ndasenga umuntu ararengana agasanga tarababa terero prayer ego tugushimire cyane nuvuga mukozi w'Imana murakoze cyane kumbure akajambo gatubwiye abarundi I love you Imana ibahezagire cyane amen.